Enda hope ukibatika kuzisoma utarejea, sababu moyo unanishtaki kukusahau, sitaki machoni umepoteana. Ukienda mbali nitakosa mani, bila wewe mama mimi sina mani. Anyeretse urukundo mpuzamakungu, urukundo rwa mama nimboneka rimwe, eka nawe undifise kumutima atariwe, cause I love you. Kimwe mu bintu negereza kukubwira yanga kuri Mike T, respect so much for that. Urumwe mu ba journalist uri mu ba journalist benshi ariko baki bashaka gukora ico kintu. Asante sana. Narabuze umuvyeyi nkuko musanzwe mubizi. Pole sana kandi condoléances. So byaramfasha umwanya kwakira ariko bivanye n'umwanya twaravyakiriye kandi Imana ibirimo n'ubu turacakora rero uriya mwanya namaze ndiko ndipanga kugira ngaruke nyene muri game meze neza. The story kandi ifisi ikintu bituba ko twese kandi umuvyeyi ni ikindi kintu gikomeye. Niho nari nkizanga mu Burundi kandi ukuntu abantu bambona bari bazi ko maybe nukugara maybe nuku ariko nabwo je ngara je ndi umuntu w'abantu kandi ni simple. Unyandikiye je ndi umuririmbyi yishura ariko buriya hari ukuntu abantu bashobora kujudginga kubera ukuntu usa cyangwa ukuntu wifata, ariko je byarananira kuvuga kuko ururimi ikirundi canje cyari gikenye cyane. Mumuziki FM, iradiyo nsumba zose, iradiyo ivuga izindi zikumviriza, iradiyo ivuga ikavuga ikongera ikavuga. Ni Madiba da Classic. Umaze kumva indirimbo nka n'umwanditsi w'indirimbo nyinshi cyane zagiye zitandukanye, yagiye amenyekana cyane, n'umusore abikora neza cyane. Aho ndakubwira neza yuko abantu babizi neza indirimbo yitwa She Says Yes imaze imyaka 8 isohotse. Indirimbo yitwa Paradise ikaba imaze imyaka 7 isohotse, hakaba afite indirimbo nyinshi zitwa Need You imaze imyaka 7 isohotse, Summertime imaze imyaka 7 isohotse, ni yitwa Miss You Mama indirimbo nanje nkunda cyane imaze imyaka 6 isohotse. Madiba da Classic. Turaguhaye kari ngo Mumuziki FM. Umeze neza. Urameze neza. Yego ndashima nawe nyimore. Kari ngo Mumuziki FM. Urakaze cyane ngiga ko ndamusaba ko twumvize it's a boy in the classic voice not over till it's over. The boy you love, we run this. Asante sana. A boy run this nje numvise cyanyuma ibiri ntabyo numvise. Urameze neza ariko gamusaza. Yego turashima. For the first time kwanza uraberewe. Thank you so much. Asante sana. Wamaze kubona ko ani Mumuziki FM wabona gute? It's a good studio, good looking swag. Asante sana. Urakoze cyane ni Madiba da Classic kugira ngo turekore umwanya nibaza ko mwamaze kubona neza yuko ni Madiba da Classic agufitiye amakuru menshi agatandukanye ariko no munsi tukaba twamushikanye ngaha anye kuvyerekeye indirimbo yiwe nshasha tuza kuvuga ko tumaze bisuko mumva tuyivuza tuvuga ko na cyane indirimbo yitwa ya Kilo. Kubera iki indirimbo ya Kilo ga Madiba da Classic? Ya Kilo ni indirimbo y'urukundo, irimo ubutumwa bw'urukundo nyene. Ni indirimbo ikozwe mu buryo bwa Afrobeat. Indirimbo iri muri vibes za new generation, at the same time ni indirimbo ifise ubutumwa buhere wadressinga ku mukobwa cyangwa ku muhungu mwoba muri kumwe en relation. Hama ikindi naco nuko ni indirimbo nyene iryoshe. Andi ndavyemeza ko iryoshe. Imbere ko tumiza kandi gatoyi uce witegura kugira ngo abakunzi b'ikiganiro ca music na cyangwa spotlight wumve kare wenyine turi kumwe vya vrai. Imbere gato mazumvize gato bamanze bumvize gatoyi hama turakubaza indi bibazo mu nyuma bamanze bafiringe. Ni indirimbo ni ya Kilo, wandika Madiba da Classic ku mbuga nyinshi nagiye kwibona ku mbuga zigiye zitandukanye zose ama platform yose abaho indirimbo iribere kandi indirimbo ikiyakundwa cyane. Nibaza yuko abanywanyi b'Igiciro FM tubaye gato imwumvirize hama after that Madiba nawe aradukubitira kantu gato. So much. Ariko imbere yuko mvuga ibibazo byinshi nagomba kukubaza Madiba da Classic. Team Face Connect uno musi naho ni Surface Entertainment. Ibyo bintu bibiri wo kuri we bisigurike. Ni not Team Face Connect ahubwo ni Madi Music. Ubwa mbere indirimbo za mbere Team Face Connect. Ariko uno musi warahiye. So Team Face yari team nakoreramo. Yari team twakorana, but depending on the way like umuntu ugenda urakura uriyongera.
So where I am today is Madi Music, and at the same time Sophie's Entertainment is like a record label from Ghana. Nabo nyene turiko turakorana, but it's not like I'm not under their management. Yeah. But bobo I'm a partner now Hasanariya nabo. Yeah. Yeah, nico gituma ndakubaje kora ko jewe n'umuntu abugikanye cyane kuva kera sana. Nico gituma ubona ikintu cha Team First Connect ndakigarukanye. Kora kurumba twabonye byatandukanye tubura ati none aje mu yindi shusho ukundi kuntu. Nico gituma n'abanywanyi ko batwumviriza they have to know it. Yeah. Yeah. Ikindi naco ndakubaza kubera iki umuvuduko wa kera n'uno munsi ntabwo ari tukiva. Yeah, kubera iki no munsi tukwitege kwiki Madiba mushasha canke Madiba ukuntu atuzaniye ibintu bishasha bimeze neza nk'uku twitege iki nk'uko wabivuze we on the speed dushaka gukora cyane dushaka gukorera umuziki ndundi tuteze imbere nk'uko abandi bari barabigiramo uruhara natwe dukeneye kugira signature yacu and at the same time kuriya nakora n'ubu is not the same depending nuko hari ibihe bibi nigeze gucamo mugabo nabwo ari bibi ni ibintu dutegerezwa guhura navyo mu buzima narabuze umuvyeyi nkuko musanzwe mubizi pole sana kandi so byaramfasha umwanya kwakira ariko bivanye n'umwanya twaravyakiriye kandi Imana ibirimo n'ubu turacakora rero uriya mwanya namaze ndiko ndipanga kugira ngaruke nyene muri game meze neza, so that's why I'm working right now. Asante sana. Mukuru bavuga ngo ibihe bibi birakomeza abagabo, umugabo arakomera kubera ibihe bibagenda aracamo kugira ngo akomere abe strong. Cyo gituma no ubona uri strong. Yeah. Wamaze kumva ko ari Madiba Classic ari live mu higaniro music on channel Spotlight. Wamaze kumva neza ko ari radio Nsumba zose. Indirimbo ni ya Kilo ya Madiba Classic. Nakubwira ati ja kuri YouTube diribwira kuntu cyane. Nimba utarumviriza ino ndirimbo wewe sinzi ibyo urimo nukunda umuziki w'u Burundi nukunda abana b'igihugu. Ni Madiba Classic turi kumwe ngahanye muri studio kubera ko tugenda turokora no mwanya tumuza ati none Madiba Classic. Indirimbo ni nziza twayibonye kandi nabo indirimbo kirakigwa neza cyane ku platform gatandukanye nabonye na kuri TikTok indirimbo ni fresh imeze neza. Nigiki wewe kubgawe abakunzi b'ibikorwa vyawe twokwitega uvuga ati jewe ndabemereye iki kugira ngo jewe nzanye kujya nyene wavuze signature yawe ikintu ugomba nyene kuvuga ati jewe right now hariho ibintu nyene mbona ko ngomba kugira byinshi gusumba uko byahora. Kimwe no gukora kuko ugerageje kuraba ukuntu nahora nkora kare n'ubu biratandukanye. Kera nahora ngira 7 mois 8 mois nasohoye indirimbo nabibonye cyane kubera nyene kwa kundi nyene umuntu aba ari kurondera uburyo bwo kurondera nyene ngene yosohora igikorwa kikaza kimeze neza. So at the same time ubu turiko turagerageza gutanga ibikorwa ku mwanya, turiko tugerageza gutanga ibikorwa back to back, at the same time turiko tugerageza kubahereza good quality and good type of music. Asante sana nani ndavyemeza cyane kubera ko nivyo biriko biranigaragaza ngaha nibaza ko utararaba iyo ndirimbo iyo bari karahomba cyane. Madiba Classic ukungena abantu bariko barakira indirimbo yawe, iyi ndirimbo ya Kilo waraduhaye audio munyi mutwongeye video ingene bariko barakira abantu indirimbo yawe biguha nta iki so at the same time abantu buriya abafana b'umuziki ndundi nibo batumye mbandanya nkora music kuko naraciye mu bihe jewe nyene nabwo nari nzi ko nzosubira gukora music, but depending n'urukundo bagiye baranyereka reclamation baranyandikira ku mbuga zanje za Facebook, Instagram, ni kimwe mu bintu byane intege especially n'abajournaliste nongera ndagukeza wowe kuko uri umuntu wabonye ko ndi gukora uko ibikorwa byanje biri kugenda urandiyeminga. Kimwe mu bintu negereza kukubwira yanga kuri Mike T, respect so much for that. Uri umwe mu bajournaliste uri mu bajournaliste benshi ariko baki bashaka gukora ico kintu. Asante sana. Ni kubera yuko Madiba no kuri vraiment jewe no gukeza cyane kubera yuko uravye ingene indirimbo iri kirakigwa nigihe wari umazutse utari mu speed nawe nibaza ko nawe biraguha ikizere. Thank you so much. Abantu rero bakunda umuziki w'u Burundi nakindi nje namana basamwe kino kiganiro narababwiye indirimbo yasohoka narababwiye kugira ngo ndabwira ati indirimbo nibaze ko tutari kurankurikirana ariko hari abantu benshi bakunda kino kiganiro ndakunda kubabwira bati bigwa byiza
singoma ko umuntu mbere ngo ako umuntu abari mu bintu byinshi nk'uwasohoye ikorwa nk'iki buri mu bintu byinshi ariko twebwe tuba twabonye ati naka yakoze tumushikire abantu tubashikirize message bashikire kugira ngo abarundi babone ibikorwa by'abana b'igihugu so rero ku bwanje mvuga ati twitege ibindi bikorwa ryari indwi zibiri ziraheza ariko nivyo indirimbo ni nshasha kandi bariko barayifiringa twitege ibindi bikorwa bikomakomeye canke ibindi birenze ngaha anye ryari gute calendrier yabo so calendrier yanje izwi n'Imana bivanye no kuntu twebwe tutipangira future but turashaka kuyumvira future yacu kuzomera ariko u blessing canke utuma ico kintu kiba n'Imana so kimwe mu bintu novuga nuko nta plan notanga ariko no babwira ko vuba anytime from now on ndashaka kubahereza title n'indirimbo yanje nshasha igifisa amasanamu nibyo gusa nagomba kumva nibyo nyene ibyo nibyo cyako kumva wumve ko nubundi uje nyene mu kazi nyene atabintu byo kuvuga ngo urumva ngo hariho amapose hari kiniki reka nanga umwanya muto kugira ngo kubera ko abatumiriza kino kiganiro nibakunda kuniganwa ijambo ngomba abantu bakeyi gusa tubakire kugira ngo bakuvugishe ko nibaza ko bari banagukumbuye benshi hari n'abatari bwakumbe kuko ino samirizi yacu nibaza ko ari ryambere yijeko kashaka kiri umwanya ku murongo allo ni sawa mahoro mumeze neza ego nawe umeze neza ego ndashima muri bande ku mitangano ihomboyi ku mutangano ego Madiba da Classic ndagohemyerewe homeboy mwiriwe ego cyambere jewe nuko mu baririmbyi fana umuririmbyi afite impano kandi abikora neza urakoze cyane na mpamvu nawe ebana muri playlist yanje y'indirimbo saba ku radio iyo wawe ntizishobora kubura mu ko ndakunda ukuntu ubikora neza ndanagushimiye ubu tugiriye neza kandi ni support ikomeye kuko naco tubaha mugabo murakoze cyane ego hama igice FM nabone bubawe kuko baraduha amakuru yawe keshi kandi bakavuza n'ibikorwa byawe keshi tubashimiye ebana urakoze kandi cyane homeboy sana wamaze kumva Madiba da Classic abakunzi baba bahari bavuga ati ibikorwa byiwe uwi musaza ni sawa urameze neza bana tubaskira kini how to ski yo wagwan Imbo ya kilo kabisa iko kilo nako ari indirimbo isa neza cyane kama sana amakeka kabisa hariya asante so twaratishimiye igikorwa waduhaye wow atwafana nyene nyene tubikora nkuko tubikora dusaba indirimbo ya maradiyo agiye atandukanye kabisa uri umukozi murakoze kandi cyane niba dukunda abakozi kabisa ya kilo kabisa wandirimbiye ibintu musaza namwe ndabyiyumvira wallahi kandi ewana for real arakoze cyane zana ubutumwa nabwo rero ngaha anye hano ngo nza gusoma ikiganiro cyaheze arwanza ati biti muri aho tubakumbuye turamukirize Madiba ati kuraje mama ntare yasomye ngo arabakunda cyane ntare urakoze kandi cyane nanje ndabaramukije urakoze harundi yanitse ati ndi Olivier Mukirekura Madiba da Classic mubwira ati azonatwice video y'indirimbo fresh sana kintu gisigaye kinyohera ku muziki w'u Burundi nuko bafana b'umuziki w'u nabo basigaye badafakinga ururimi benshi batatahura ariko ubu like kwa kundi kukwabona umuziki wawe ushaka kugenda kure so ico ni kimwe mu bintu byahaye ikizere amwe gutahura imana Madiba da Classic nibaza yuko ama message ari ngaha ni menshi nayabonye burira aranza ati ndamukiriza Madiba da Classic kandi muri ko mubikora neza cyane mubahwe amango mu indirimbo yitwa I Miss You by Madiba da Classic indirimbo tuyihuriye ko n'abantu benshi anje niyo natanguje niyo ndirimbo nkunda cyane muri playlist yanje abantu benshi barayibaza ariko gusa reka kuko tubandanya tumaze udukubitira kantu gato kuri ya kilo kugira ngo wumve nyene ko tuba turi kumwe kandi The way I love you mama I love you till the end of time. Na miss you onja. I'll never waste your time. Nah. Gonna pass the way your eyes shine, baby, when you smile. Kipenzi na kupenda sana, when bonge let them. I truly love you, I truly care. Love you sincerely, love you mom baby. Usiniregeze mama nipe ya kilo. Ya kilo usiniregeze mama nipe ya kilo. Ay
iko kilo Aisha Bondere Classic. Asante sana Madiba da Classic. Anza ati uwo bita Leon Bishak iyo ndirimbo Miss You ya Madiba da Classic. Abantu kwiyo ndirimbo ako barayikunda nayo nyine. Oya ni ndirimbo. Nibaza ko abantu benshi ahantu Madiba baramutahuye cyane kurusha. Iyi ndirimbo abantu baragutahuye sana kandi naje ndimwo mu bantu bagutahuye cyane kuri ino song. So nivyo bimwe umuntu amvuga uti ari abantu benshi baba bibaza ko kuririmba ikirundi niyo niko kucuhitinga cyane niko kucukora hit ivana n'ukuntu yoba yagukoze ku mutima kuko indirimbo kuvuma siko kucuyikunda kuko hari indirimbo ishobora kuvuma mugabo ntuyikunda. So at the same time hari indirimbo igukora ko ikakugumamo. Urumva so Miss You Mama ni indirimbo ifise true story, ifise story kandi ifise ikintu bituba ko twese kandi umuvyeyi ni ikintu gikomeye. Nabonye no mu ndirimbo yitwa ni sawa tu utangura kuvuga mu bintu bya mama mu telefone ibiki urakunda kudedicatinga yo mama sana. Mama ni kiremwa Imana yigeze yaduhaye kandi nta muntu azoza asumba mama, nta muntu yoza comparinga na mama ni mama azokwa mari mama ni Imana ya kabiri twahawe kwisi. Asante sana Imana kabiri twahawe kwisi. Madiba da Classic kubera yuko kari karaturega twakwifuza yuko wogira kajambo kamwe ubwiye abantu bagukunda bakunda ibikorwa byawe n'abantu bakunda umuziki Burundi muri rusange. First thing first nuko bashimira kwanza mwebwe mwaduhaye akakanya kuba turi ngaha kuba twahawe kaze muri Igicu FM niteka kuba mwatwiyumviriye murakoze cyane kuri ico hama ku muntu wese yashoboye kwigora yashoboye kwitanga akagura amayinite yiwe bamenye ko ni ikintu kiba kidukora cyane ku mitima kuko naco tubaha ni gwa rukundo rero kugira umuntu ngo agukunda atacu uri kuramuha ni urukundo is the love. So at the same time nuko no basaba support babandanye kudusupportinga kuko natwe turacashaka gutera imbere aho turi siho tuba dukeneye kuguma. So kimwe mu kudusupportinga nuko boja kuri YouTube zacu abamaze gusubscribinga bagasubscribinga abamaze ku streaminga ya Kilo n'izindi ndirimbo babandanye gustreaminga hama nibibagire gukora follow my Facebook page ni Madiba da Classic nibibagire no gukora follow my Instagram account and we are serious this time we are coming. Akantu kamwe shaka ino ndirimbo Miss You Mama ubahiriza abantu gatoyi amasegonda make gusa kubera ko bariko barayibikenya ati baririmbira bana ma message nuko nyine numva kubera umwanya abana aba message yose na message yose atishyuye ni kuvuga ko abantu b'u Burundi kwese twabivuze barakunda ibintu byiza kandi muko murakorera abantu bariko barashima egomekera abantu bafana umuziki Burundi yari amajambo gusa ariko umunsi uko biragaragara ku mashifre tubona ku ma platform yawe yerekana ko abantu bariko barakwigana ibintu byawe kandi baza ko nawo bagaciro nimba bikunda tacha bigutwaye kakantu gato yokagira siyo. I'm telling you the truth, this is not drama. Madiba mwanao mimi nazidi kwama nazidi kuteseka na kuhangaika kila nikikumbuka mambo yalopita. Mbona hujanita sasa miaka 6 na ukiona calls zangu why you don't pick up and I hope all those messages and letters zilikufikia wewe nda hope ukibatika kuzisoma utarejea sababu moyo unanishtaki kukusahau sitaki machoni umepotea na ukienda mbali nitakosa mani bila wewe mama mimi sina mani anyeri turukundo muzama kungu urukundo rwa mama ni mboneka rimwe eka nawe ufise kumutima tariwe cause I love you I love you uyu muhungu akeneye kuba umuririmbyi amaze kumumva wewe nkeneye gusaba collab mugira collab mugere mix Madiba da Classic ndagushimira cyane urazi ikintu kimwe na urangira ubwoba kutoshobora gukora emission mu Kirundi cyagishika niba DJ waza kushura kumubaza mu Kirundi kada niba mu bisanzwe iyo yari problem kweli kera byarangora kuko niho nari nkizanga mu Burundi kandi ukuntu abantu bambona bari bazi ko maybe nukugara maybe nuku ariko nabwo je ngara je ndumuntu w'abantu kandi ni simple unyandikiye je ndumuririmbyi yishura ariko buriya hari ukuntu abantu bashaka kujajinga
kubera ukuntu usa cyangwa ukuntu wifata ariko je byarananira kuvuga kuko ururimi ikirundi canje cyari gikenye cyane no gushimira Imana ya je no bwa felicitation cyane kubera yuko nanje nibuka ko je ndibuka kera je ndakwibuka kera kuri ingo ya kera hariya mu Gasenyi ugitangura gukora indirimbo yitwa She Says Yes bakwita Paradise hariya nyene nakunda ko twakora hariya nyene hafi ya hajya nta kirundi bavuga ico gihe nta kirundi bavuga byari ibiswahili byinshi n'ibintu by'ibyongereza byinshi hari n'umuntu nabajije imbere yuko ndagutumira mu bantu bakwegereye nawe ati ubwo nyene tuzokumvikana ko emission atari yo mu kirundi ngo ku kirundi ni sawa bitose rero kandi byaryoheye cyane n'abarundi nibaza yuko urabona yuko ico no kunda abantu nako bariko barakira ibintu byawe neza kandi natwe two turakora ibyo dushoboye kugira ngo umuziki uteruje imbere kandi tugashigikira n'impano umuntu tubona ko abitse tukamushigikira reka mvuga ati genda gushimire ko witabye ubutumire Madiba twizere ko uzogaruka vuvuze yuko gishasha nkuko wabivuze ivyo kabisa anytime aha hamaze kuba muhira hamaze kuba nyumbani ubu ntavyo kwirigura bazo zoshikorokeramwo ni ndani Madiba Classic nibaze yuko reka akarakano bita mu kirundi sinzi kico kirundi wacize bita agasunika rugi sunika rugi rero kwiganiro cy'uno munsi we run this yari Madiba Classic kubwatsi indirimbo y'imashasha yitwa ya Kilo agenda mushigikiye n'umwana w'igihugu kandi karabikoreza cyane indirimbo ifite amasanamu meza cyane indirimbo yahuriwemo n'abantu babizi bangaye ko barakora video man indirimbo irimo ba director hafi bane batandukanye bakoze mu indirimbo man indirimbo ubona yuko atari bwana arona bonyemwo of course kaninumire indirimbo irakaze cyane ino ndirimbo nibaza yuko turariko twaronka ibintu bishobora kuja kugwana mu karere bikaja gupigana n'ibindi mu karere kimwe twama tuvuga ubona ko nawe gikoreye ko abona ko video ari nziza amasanamu meza akora ibintu ebana biri international ko twaronka amacumu yo gushigikira kugira ngo twugare ntagire umuntu atwinjirira oya nta kwinjira of course twatsi rero asante sana nibaza yuko abakunzi ba Madiba Classic n'abakunzi muziki Burundi makoze cyane abantu mwanditse ubutumwa mwakoze cyane abantu mwanditse ubutumwa bwinshi abantu mwa telefonye nibaza yuko Madiba Classic yavuze ko ngahari muhira n'ikindi giazogaruka ze kare tumara mwanya munini cyane mumbaze byo mushaka byose kandi we duti abantu mwese mwadukurikiranye Imana ibahezagiye tuzosubira kandi mu kiganiro cha music no cyangwa cha spotlight cy'ubutaha